mabuja twugururira no mu video tanga umwaka Okay. Komite y'umwaka muri Burundi Film Academy. What is that? Hola. Shimire no ku buryo bw'umwihariko FANNY LAVINE ariwe twatanguranye runo rugamba kugeza no munsi. Hanyuma uno munsi nta jambo Ufise rikomeye ngira mpe akanya gatonyi FANNY LAVINE agira ikintu avuze sinzi ko mwabibonye ni twariye amahawa dimension hano kandi atana competition yahabaye kubera kwigisha nuvuga ngo uko bazotera imbere niko naye nzoba ndiko ndaje hejuru kuruta oya ibintu ntivyapararanganye kuko iyo biza ko vyapararanganye ntimwamubibona nkuko kandi mu vyukuri nababona ko vyapararanganye nibo batabibona nibo badafise angle kuko igihe cyose mwagiye mutubona je na FANNY dukora ama projet nta numwe yigeze abaza ngo mbe Libert mufitanye contrat imezit. Cheers. Mwese mwatubonye turi kumwe ariko uno munsi nabantu bake bazi ngo biriko birakora gute ikindi naco ngende ntanze umuco kw'ico kintu turiko turakura kare je na FANNY LAVINE twako turakora nsoro n'umupfakazi gusa byari byoroshe ko tuba dufise umwanya wo kuba turiko turaciringa cyangwa dukora ibintu byinshi hamwe ariko kwino ncuro hakenewe gusa abantu babiri kugira ngo bakore n'importe quoi no kuvuga ngo FANNY LAVINE urabona kare afise igitsina gore naye ndi igitsina gabo nishi yes igitsina gabo kwa mwana batanguye cinema bavuye muri quartier batarukira kuri kamera kuri screen ariko bano bo barazi ibyo bariko barabamwo twizera neza yuko ni bamwe mu bantu nanjye nizeye ko bazotuma indoto zanje zibimpamo kuko ndafise ama projet menshi nifuza gukoresha abakinyi baba professionnel no kuvuga ngo aba professionnel bahari kwino nca nemera naba jewe nanjye ibikorwa byanje birahari kandi mu vyukuri ngira nkoresha imvugo nkumbure abantu bazotahura mu nyuma niba bariko barakora filme ziri kuri standard ya yindi nahora nkora bisobanuye ko je ndamutse nkoze bisaba ko nca nkora standard iri hejuru cyane murumva ko je mfise ubwoba cyane uvuga ngo babaye bariko barakora ibi baba bampushinze kuvuga guti okay urabona mbaye ndiko ndakora filme nkari hana n'umunyeshuri wanje akaba ariko arakora Rihana murumva ko byo bibaye nkaho umenga turangana ico gituma bica bimpushinga kuduga rero munyitege ku bikorwa vyanje kuri no ncuro ndiko ndifuza je gukora ibikorwa vyanje kuri standard international munyihanganire kwino mvugo nananzi ko nabivuze ariko ndifuza gukora ibikorwa vyanje personal bizoza biza bifise standard international kugira ngo ushobore ku accessinga aba babe barafata isoko ryo ngaha hanyuma naye mbenda araba yuko no shobora guhiga uburyo no shobora ku accessinga ku isoko ryo hanze. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media channel progress for this industry Buja Flavor. Check nyamakuru shabakibazanja. Bishamvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Amadusura dukengurukira n'abakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi. Wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wamutwereka. Ibihe byose twama turi kumwe nawe misi yose wamudushigikira. Turabira dushika cyane ku mutima bituma natwebwe tuguma tugerageza mu buryo dushoboye bwose bivanye n'ibihe umuntu agerageza agenda aracamwe haba ibyiza umuntu agerageza ivyashoboye kugira ngo ibintu bigwe neza sana ndakubwira ati kuri mikro kuna Beni behind camera ni CK professional uno musi rero murabibona neza ku masanamu no musi w'igikorwa ciza ni wa muryango nyene wa Burundi Film Academy murabizi neza yuko barigeze gusohora nuvuga abana ba Burundi Film Academy nuvuga abanyeshure ba mbere bari bagize nuvuga edition ya mbere yarasohotse ubu rero abo ba mbere rero barasohotse bariko baragerageza gushira habona kuvyerekeye mu bikorwa vyabo bagiye barikorana mu bikorwa byabo bagiye baragerageza muri bwa bwenge bagenda barahabwa canke muri bwa buhinga bagenda barakura muri Burundi Film Academy muri amezi bagize bari kumwe na Libert bari kumwe na FANNY uno musi rero bakaba bashimye gushira ahabona ibikorwa byabo bitandukanye n'ibindi bisanzwe tumenyereye hano uno musi rero umuryango wa Burundi Film Academy ukaba washimye guhamagara abandisi mbese n'abamesha makuru kugira ngo bamenyeshe kuvyerekeye ibikorwa byabo nuvuga abo bantu canke kuvyerekeye abo banyeshure bahoze bari muri Burundi Film Academy bakasohoka ariko mu nyuma bagashima gukora ivyabo uno musi bashimye rero gushira nuvuga ahabona nuvuga ama projet yabo bakaba bahashoboye guhamagara abanditsi n'abamesha makuru ngo batubwire kuvyerekeye izo projet zabo muraza kurikirana byinshi muri kumwe na Step Media kabiri gatanu indwi ni Beni kuri micro nuvuga behind camera ni CK professional gumana na Step Media kabiri gatanu indwi.
Save. Akana gaki. Ako? Simbona kuri gakoho. Mara babanzi badufotora. Mawuja twuburire no mu video. Tanga umwaka. Okay. Twometse umwaka muri Burundi Film Academy. What is that? Hola. Dina. Asikaki wani. Kama mnaenda kufuatilia sisi. Inge. Aya niambie. Toka. Nacho yo. Nibaza twese turazi ikivugo cha Burundi Film Academy. Yes. Turakizi? Ni ngwiki? Dream and boost your dreams. So now we cheer. Cheer. Ahantu kagiraga. Okay, now it's time. It's time. Ai. Rero urazi tugira placement inyuma and then yeah. Wewe ntagara uri fisi. Okay. All right. Nuko rero. Cheers, yeah. Okay. Twagira dufata umwanya rero tubashimire uno munsi niteka ridasanzwe kuba uno munsi duhagaze hano nkuko mubibona. Je ndivuga hari abantu bakunda kuvuga ngo muranzi ushobora gusanga ari abatanzi. Nitwa Libert iradukunda nk'abandi president wa Burundi Film Academy kabari kigo musanze mumenyereye abatari bake. Hama uno munsi turamukanye evenement canke igikogwa cyo kumurika canke kuvuga ibikorwa bigira bije hanze vuba cyane mu muryango wacu wa Burundi Film Academy. Twagiye tubivuga ko ibintu byinshi ariko uno munsi ni wo munsi wo kugira ngo tubereke ko turiko turakora noneho tugira dushire hanze ibintu mubona. Murabona ama covers ari imbere yanyu, murabona ama project atandukanye ayasa yanje ariko n'ayaba novuga ngo abahurikiye mu muryango wa Burundi Film Academy. So uno munsi je nta jambo Ufise mvuga kiretse gushima. Shimire cyane gose abadukurikira, shimire les médias, shimire n'aba membre wa Burundi Film Academy, shimire no ku buryo bw'umwihariko FANNY LAVINE ariwe twatanguranye runo rugamba kugeza no munsi. Hanyuma uno munsi nta jambo Ufise rikomeye ngira mpe akanya gatonyi FANNY LAVINE agira ikintu avuze. Hanyuma bene urubanza nabace bagira bico bavuze kuko ibikorwa mubona ngaha birafise banyenevyo ni juste gusa ko tubifisemo touch ariko birafise injyamunyu zabikoreye zikaba zashoboye gushobora kubipresenta mu buryo bwa premiere nkuko. Murakoze cyane rero FANNY LAVINE. Cheers. Yacho umushavura na mama kagera inyuma. Okay, naje ntabyo mvuga Ufise mvuga nkuko Libert yabivuze. Ikivugo cha Burundi Film Academy ni dream and boost your dreams. Ni byiza kurota ukavyuka ugashira mu ngiro. Rero uyu munsi nivyo byabaye bararose none barashize mu ngiro ivyo barose. Nivyo uyu munsi twashatse uko bija ahabona amamedia turashimiye kubona mwaje kandi turaberetse runo gwaruka rushasha ya maraso mashasha muyiteho nkuko mwatwitayeho kandi sino rangiza ntamushimiye Libert kubona agira kigoro ko guhagarara amasaha arenga 2-3 ariko arigisha ni ibintu kweri bigowe tumukomera amashi kuko no guhagarara iminota 30 je ndumva natanguye kuruha ariko rero tunashimira Imana ku munsi kubona wabayeho. Karibu muri Burundi Film Academy mwisange. Cheers. Mwiriwe neza. Nanje ku mazina yitwa Ndayishimiye Hawa.
nkaba kwanza mbanje gushima abajournaliste baba batwitavye bakaza kudushigikira kuri uno munsi. Nkashimira vyimva mutima directrice wacu FANNY LAVINE, nkongera nkashimira bimwe bitagira uko bingana directeur wacu ariwe coach Libert. Ndashimiye umwe wese yakoze akaza kudufata mu mugongo. Ndashimiye abanyeshuri ba Burundi Film Academy n'abandi bose muri rusange. Jewe rero nkaba mpagaze ngaha nk'umunyeshuri natanguye career yanje muri Burundi Film Academy. Okay. Nkaba natangure career yanje muri Burundi Film Academy. Nkaba nagize amahirwe yo kugura kampuni yanje ariyo Hawa Films. Nka producer film yitwa My Family. Filme nziza cyane, filme yatuvunye, filme twakoze ibishoboka atari vyumviro vyacu gusa. Twagerageje kurondera abantu baba bafise ubumenyi muri vyo, baratwunganira ibitekerezo by'ukuri. Twabikoze kubwanyu kubwa Barundi muri rusangi n'abandi. Turabasabye ko mudushigikira, niyo mpamvu twabikoze kuko muraba agaciro kuri twebwe. Turabasabye ko mutwakira, kuko turazi ko mufise ukuboko kunini cyane, hamwe mwo bishira mu kuboko. Rero nkaba ndangije ndafise je akaganuke nateguriye coach. Really? Nongera. That's it. Wow. Sakiwe komtel na kumudamu wiwe akanshikenire ku mudamu wiwe. Ndagize mwiriwe kuri mwese. Mwiriwe neza. Mbere ya byose ndashimiye Imana yo mwijuru ko yakunze ko tunezererwa muri uyu munsi muri kino kibanza. Ndashimye cyane byimva mutima abanyamakuru mwese mwigoye mugaheba umwanya wanyu mukaza kudushigikira. Ndashimiye cyane abayobozi bacu, mwarakoze, turabakengurukiye cyane byimva mutima. Urukundo mwatweretse ntidufise ukuntu tworusigura, ariko turabashimiye. Rero ku mazina yanje nitwa Kuradusenge Arline, ariko benshi bakaba bamenyereye kuri Lina. Imwe mu mpamvu yatumye channel yanje yitwa Lina Movies kubera aryo bamenyereye. Natangwa ndi umunyeshuri muri Burundi Film Academy. Ndabaye vodiwe gato nza ndaduga ndatera intambwe gushikaho ngora ibikorwa byanje muri rusange. Rero igikorwa canje niki ni Top Secret Series, ni série nziza cyane yatugoye, yari ruhije, byari ibikorwa byo kwitanga cyane. Buriya rero turabasaba ngo muzobikunde, mudushigikire nk'abana b'igihugu, kandi iyo umunyagihugu umwe canke umugwaruka ruteye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Rero turabahamiriza cyane kuzokunda ibikorwa bya Burundi Film Academy. Ndazi ko turi kumwe twese bishoboka kandi bizogenda neza cyane. Ndashimiye directrice wacu FANNY LAVINE, yatubereye umuvyeyi mwiza. Igihe twari tukiri ku ishure yaraduhanura, akatwigisha, akatwereka amastrategie menshi y'uburyo dushika ku kintu kanaka n'indoto zacu, kandi byarakunze by'ukuri byo batubwiye byabaye impamo. Rero turabashimiye cyane byimva mutima, aho muri mwubahwe kandi mugira ibyo mutanga n'ibyo musigarana, n'ugwaruka ruri inyuma yacu nago muze murushigikira kuri anyende mwabikoze. Nukuri turabashimiye. Ndashimiye cyane abanyeshuri twabanye muri Burundi Film Academy, mwatubereye umugisha, twarafashanije nka teamwork, turi mu gikorwa kimwe. Namwe sinobibagira, umwami Yesu abaho umugisha. Mwarakoze cyane kandi n'ubu nizera ko ibikorwa byacu bizotera imbere turi kumwe. Hama cyane nagomba nsabe coach yegere ngaho imbere yacu, nafise ijambo ndi umubwire. Nukuri uyu mupapa simfise ukuntu no musigura, mugabo numuvyeyi by'ukuri, numujyanama, yaratugiriye inama nziza. Aho tutabonye inzira yaraduciriye inzira, biragenda neza. Nukuri numunyarukundo ntigeze kubona, by'ukuri nta buryarya burimwo. Numva nyene sinzi. May God bless you and bless your family. Narifise akaganuke nabateguriye, sinzi ko ugafise yomfasha bampe.
Dear coach, thank you for everything you do for us. God bless you and bless your family. Nugwaruka rundi ruri inyuma yacu muzorushigikire kandi natwe muzogobe mudushigikira ntimuzotureke. Nibaza ko byose bizogenda neza. Nukuri Imana ibahezagire ndashimye byimva mutima n'umuryango wanje urabashimira. Merci beaucoup. Thank you so much. Hamikindi ndashimiye kandi. Nakubwira ikintu wa mwana w'umukobwa wawe. Baduha foto hano. Yes. Boa. Imbere yuko ngiye icyo mvuze nashaka abo muri akademi bambwiye ati vyabaye. Amashi menshi cyane kuri mama Rawo na baba Rawo. Bo imbere ya byose rero nagomba manzi ishimire kwanza mu wese mu cibaro ciwe ku bantu bose bari ngaha kuri nyakubahwa muyobozi mukuru wa Burundi Film Academy, kuri nyakubahwa directrice wacu FANNY LAVINE, kuri banyakubahwa dusangiye ibikorwa muri Burundi Film Academy, hamwe mbwe banyakubahwa abanyesha makuru mwaje kudushikira n'abandi bose batumire bahire mwese tugira amahoro hamwe n'iterambere muri filme Ndundi. Uyu munsi mpagaze ngaha mfise umunezero udasanzwe bivanye n'indoto ntaziga ko zombayeko, ariko kubw'Imana kubw'inshuti zinaronse byose no munsi vyashobotse kandi vyabaye. Janatanga gukunda filme cyane, bo narabiraba nkabikurikirana ariko sinabwa bikunde, natanga kubikunda afatiye kuri nyakubahwa ngaha umuyobozi wa Burundi Film Academy Libert Nsoro na FANNY LAVINE bare mu bantu batumye nkunde vya filme cyane. Hamaca mfata ihangiro ryo kujya muri Burundi Film Academy ndiga igihe kitari gito, hama batwigisha hama taronka impapuro z'umutsindo. Tumaze kuzironka batubwiye ati none mwebwe byoca bigenda gute, ni bande bifuza gukora ivyabo. Jewe byaranteye ubwoba birantera makenga, ndabaza abahanuzi barambwiye ati bijya bintu biragoye, bijya bintu kubijamwo. Mbondi bako nandika message rimwe na directrice na coach bakambwiye ati n'indege irasha. N'indege irasha kabisa. Mbondi bakako imbere ko dufata ingingo yo kubijamwo batubagije nk'inco zenga 5 6 batubwiye ati muracari hahandi. Bamwe tego abandi ati ndaciyumvira. Haci indi somene muracari hahandi. Gushaka tuvuga ati ego me n'indege irasha. No musera kazuba katanguye kwaka. Kazuba karaza. Rero mpagaze ngaha ndabiya ko mfise igikorwa gishasha. Mbo mperuka kuguruza yo company yanje yitwa Longest Films. Yo company ni wanje. Ni ninteretse hoje. Ni ninteretse hoje. Bon nagiye mbondi muri promotion ya mbere ya Burundi Film Academy. Rona iyo company yanje rero igo no munsi rero turi ngaha kugira ndababwira igikorwa canje nzanye gishasha. Ndabaza ni ikintu gishushe. Ikintu giturira. Rihana. Imbere yuko rero ndabasigura neza Rihana nzanye. Reka manze kwanza nshimire cyane abakinyi ba filme mu Burundi bageze ku ntambwe ishimishije, ariko abikora neza. Nukuri vumgaje kuraba mu Israel twaguma duraba abatanzania abanyarwanda abaki, ariko ubu abarundi bagezweho byo vyaciye bituma naje mu kwiyumvira kuyandika Rihana. Namanje kwanza ndafata ama filme yose y'abarundi yose yo bagezweho ndashaka kumunzana camvuga ati ngoma nzane sumba zose. Ubu rero ndabazaniye sumba zose Rihana series. Bwana nobabwiye yuko bitagiye koroha, gusa mfise amakenga ko hari filme zimwe
ndashobora kuzakurikirana cyane kuko rihana sinibaza ko bigiye koroha kandi n'abamenyesha amakuru ndazi muzonyera koko cyane mumbaza ibibazo kubera iyi filime rihana rero ndabasabye rero munshigikire uwo munezero ngiye kubazanira ntimuza muwisangize mwenyene muhe n'abandi bose abanyafrika abanyamerika bose bashikirwe kuri ikintu gishashe ndabazaniye muyishigikire cyane na bene wacu ngaha bari nyuma yacu jewe mbo tuvuge hamwe no kwiyenda nkagira rere nkagira ikintu kitameze neza mama rawo yonyica baba rawo yonyica rero niko ndagerageza ku buryo ntazoba maramaza kandi ndabemereye yuko ntazoba maramaza ngiye gukora ikintu cy'amateka hamwe muzovuga ati kabisa bo rero ivyo rero kuba byarashitse tuvuge uno munsi nkampagaze ngaho imbere yanyu ndabereka kino gikorwa cyanje gishasha sije nabishatse ntivyamvuye ko aba banyakubahwa ngaha babiri bafisemo hari ukomeye cyane ku mpanuro ku nyigisho ku bumenyi ku bitandukanye no kuturemesha batuvuga ati ndabaka tuko turiga batubwiye ati twebwe gituma tubahamagaye ngaha tuko tondera bazodusubirira dushaka bazosubirira Fanny dushaka bazosubirira Nsoro kuko hazoshika indi misi bazo bari mu bindi canke barabihagaze ariko guma bavuga ati twarakoze ikintu kandi dukoze ibintu byiza azo bari teka kuri abanyakuba bari ngaha rero iri kigoko cino munsi jewe vraiment ego kabisa ego byabaye kabisa byabaye mbo tubwe rero mbo sinokagwena ntashimye nabandi bashimye mbo twagiye hamwe turi batatu tavuga ati mama rawo hari ibintu byinshi yafashije hari ibintu yadukoreye byinshi kandi kwa turi ngaho no munsi afisemo hari ukomeye namanze kwashike ngaho imbere gatoyi ama buke mama rawo mamagawe n'umuhungu kweki mamagawe n'umuhungu birashushe byabaye umva akantu rero nyakubaho mama rawo ni gatoya ariko kavuye ku mutima turi abantu hawa films na Lina Move na longest films na mahera ene munchoreje rero hariho ndabira ka kantu kanje kashitse okay voilà aka rero saka madamu wawe nkuko wandi wavuze oya naki wawe kwiti gafata neza kuko ntibyoroshe merci sana hama gume nyuma yacu udufate mu mugongo gushaka uhereza sindaza neza cyane mbo hama rero ndabashimiye cyane ndashimiye bw'abamenyesha makuru. Good evening, everyone. Good evening. Daramukije abantu mwese muri hano abanyamakuru n'abantu muri mwe murandeba mutari hano byabaye mudahari ariko muri mwe murandeba ubu namwe ndabaramukije. Ku mazina nitwa niyo nkuru Sefa Hussein akabanzi ku mazina ya The Black Box. Muri make nimwe ndaraba amazina y'aya mafilme cyane yumva ikira ariko reka nkuko abandi batanguye babikora reka nanje ntangure shimire cyambere Libert iradukunda hamwe na mama Love n'Imana muri rusange ariko abantu baciye bibaza ngo kuko imereje ku Mana ariko nuko Imana ifasha wifashije niko bavuga. Hama jewe mamushimiye aba bantu nuko kariyeri yanje natanguye kumenyekana nkora filme Solo the Hero series hama nza Umupfakazi as a cameraman nkaba mfise touch no muri ibi bikorwa byose hawa Lina Movies Rihanna na Top Secret ni My Family series nkaba nagiye nkora n'izindi mfisemo touch arimo nizo bise Martha barayibonye Behind the Smile n'izindi hafi filme zose ziri hit. I'm the hit maker. Sinzi ko hari kindi norezaho kuko sinkunda kuvuga cyane
murakoze cyane. nibaza ko uno mwanya nta bintu byinshi tuza kubandanya dukora no kuvuga twe dukora nk'abazungu ko n'umwanya uri kuragenda. Nshimire cyane abantu bose baje gushikiriza amajambo ngaha, twovuga byinshi ariko umwanya uracahari. Tugira twaho umwanya rero namwe abatumire cyangwa umuntu wese wafise ikibazo ashaka kutubaza, turashaka kubikora mu minota nka 10 kugira ngo tubandanye biza gukurikira. Shaka kubabwira ngo kurabona ni project 3 kandi zitatu zivuye mu muryango umwe, turafise system, turafise strategy zosokeramwo, ariko every week kuva mu ndwi itangura muzotangura kubibona bino bikorwa mu buryo umeze nka advertising cyangwa promotion, ariko filme zose zirahari. Bivuga ngo ama coming soon mu ndwi za muzo mwayabonye, hama next other week tuzoye dutangura dusore ano mafilme. Saha dufise platform imwe nubwo mu minsi zahagira aboneka izindi platform zishika kuri zibiri tuzoshobora kuza turashika kama filme yacu, ako kwino ncuro platform tuzokoresha ni YouTube. Bivuga ngo My Family series izoca kuri Hawa it's a Hawa Films ni channel ya YouTube. Hama Top Secret series izoca kuri Lina Movies. Hama Rihanna series na izoca kuri Longest Films. But ibikorwa vyiwe yoba yarabivunjije ingufu ziwe agajisha mwabana bantu weho ibikorwa vyawe, donc je nanje ibikorwa byanje personal novuga ngo nico kibazo gihagaze ko cyane. Jewe mu bisanzwe nkoresha filosofi ya Antoine de Saint-Exupéry niwe yavuze ngo niba ushaka kuba ku bwato bunini cyane ntuze umara umwanya munini nyubwira ukora uhiga ibikoresho uzana ibikoresho twuba ku bwato, ahubwo wigisha abantu kuba ku bwato ko ntuzomenya n'igihe babwubakiye, uzabona ariko barabugenderamo utazi n'ingene byagenze. Nico gituma rero jewe nabonye ko kugira ngo ntere imbere biza kunsaba yuko mbanza guteza imbere abandi, mbanza kuduza abandi kugira ngo tujane, kuko sinzi ko mwabibonye nitwariye amahawa dimension hano kandi atana competition yahabaye kubera kwigisha. Bivuga ngo uko bazotera imbere niko naye nzoba ndiko ndaja hejuru kuruta. Ariko sico gusa nivyo nabanze gushiramo priority kugira ngo dushobore kubaka umuryango munini. Je nkeneye kubaka, ndifuza ko kuba habaho ikintu cyitwa uruganda, ndakunda kukivuga, naco gituma candagihuza nico uvuze tese bose bazokora filme bose. Ihangiro ahubwo ni iryo, ihangiro ni iryo kugira ngo filme tuzironke hano mu muri zo murabace tuzisohora hanze, zije hanze gukompeta hanze. Rero aba bari ngaha si bose bazokora amafilme yabo, ariko bari nk'abaseruka imbere nk'aba producteur kubera ko ni kindi gisata cyo gushobora kuinvestisa ukadandaza muri bino bikorwa. Bisigurike jewe nanje ibikorwa byanje birahari kandi mu byukuri ngira nkoresha imvugo nkumbure abantu bazotahura mu nyuma niba bariko barakora filme ziri kuri standard ya yindi nahora nkora. Bisobanuye ko je ndamutse nkoze bisaba ko nca nkora standard iri hejuru cyane. Murumva ko jewe mfise ubwoba cyane uvuga ngo babaye bariko barakora ibi baba bampushinze kuvuga guti okay urabona mbaye ndiko ndakora filme nka Rihanna n'umunyeshuri wanje akaba ariko arakora Rihanna. Murumva ko byo bibaye nka umenga turangana, cyo gituma bica bimpushinga kuduga. Rero munyitege ku bikorwa byanje kuri no ncuro ndiko ndifuza je gukora ibikorwa byanje kuri standard international. Munyihanganire kwino mvugo nananzi ko nabivuze, ariko ndifuza gukora ibikorwa byanje personal bizoza biza bifite standard international kugira ngo ushobore ku accessinga aba babe barafata isoko ryo ngaha, hanyuma naye mbe ndaraba yuko noshobora guhiga uburyo noshobora ku accessinga ku isoko ryo hanze, mbe ndabacira inzira nabo nibaza hondi nzoca n'umundi moving, sinzigira nemera ko bansanga hondi. Hariho directrice ariko nta directeur hari president, kubera ko dufise twebwe ni societe navuga ngo si association kandi ni societe iri personalisée, nco gituma afise ukuntu ama fonction agabuye. Bisigura ngo rero ikijanye no kwinjira muri filme z'abandi ni casting manager adushizemo turajamo, kuko si twebwe dukora casting, nibo bikorera casting. Nco gituma rero kandi kindi naco kuja muri filme noneho si uvuga ngo twoja muri filme zabo gusa, kandi no kuba tuzigiyemwe ntivyosigura ko byako dukundana, no kutazijamwe ntibisigura ko byapararanganye. Oya, ibintu ntivyapararanganye, kuko iyo biza ko byapararanganye ntimwamubibona nkuko. Kandi mu byukuri nababona ko byapararanganye nibo batabibona, nibo badafise angle, kuko igihe cyose mwagiye mutubona je na Fanny dukora ama projet nta numwe yigeze abaza ngo mbere bati mufitanye contrat imezit ibintu mubikora gute. Mwese mwatubonye turi kumwe, ariko uno musi nabantu bake bazi ngo biriko birakora gute. Ikindi naco ngende ntanze umuco kwico kintu turiko turakura kare. Je na FANNY LAVINE twako turakora nsoro n'umupfakazi gusa, byari byoroshe ko tuba dufise umwanya wo kuba turiko turaciringa cyangwa dukora ibintu byinshi hamwe. Ariko kwino ncuro tekereza kuba from the director of Solo the Hero ndiko nkora project 3 nshize ko no kwigisha. Murazi umwanya film imara
agaca ashirako nawe project ziwe yamamaza kandi yamamaza amakampani menshi afise project dukorana yitwa Umupfakazi afise n'izindi project nyinshi arakora nico gituma rero twebwe ibikorwa byaragutse si kibazo cyo gucanamwo ni kibazo cy'uko turiko turakura turiko turagura carrière kare tubitangura nta vyinshi twari dufise turiko turakora ariko uko umuntu agenda kura ivyo batuvuga ko Navyo mwari mufise abavuga. nta content bari zari zihari ariko zari nke ariko no munsi rero uza kubona hari imvuga ivuga ngo uza kubona nk'aya matara turiko turayinjoyinga burya twanayibagira rero batibuka ko amatara ari karaka rizimye niho utangura kubona ko itara ryari ko riraka ni kuvuga rero twebwe ubu turiko turakura mu bwenge no mu migambi dufite imigambi myinshi je ndiko ndarota mu minsi mikenyi tuzazosura gushira filme zacu kuri YouTube ico ni kintu kinjigije gitwara umwanya wa wundi mwahora mubona tuba turiko turakora ibindi bintu ni muri iyo angle rero Inyungirihe kuri Libert ukorana na FANNY LAVINE inyungirihe kuri wewe ukorana na Libert igihe sigita imyaka ni myinshi Cheers. iyo nyene inyungu ihari ya mbere hari humoriste Burkina pardon Senegalais yavuze ngo hakenewe gusa abantu babiri kugira ngo bakore n'importe quoi no kuvuga ngo FANNY LAVINE urabona kare afise igitsina gore naye ndi igitsina gabo yes igitsina gabo ibi bintu ndafise inguvu zanje ndafise mind yanje naho rafise mind yiwe bivuga ngo tuzikombinye ni charge negative kuri positive ziratirana no mu mutwe burya no mu migambi nuko nyene gukorana na FANNY LAVINE bituma jewe aho ngiye kuguruka mu kirere we ababona yuko bisaba guca hasi nanje aho mbonye aca hasi cyane ndabwira nti duga ja kwino level bivuga ngo ni numugisha ndabivuze ko ari umugisha Inyungu yo gukorana na Libert inyungu ni nyinshi cyane kuko nibaze uko avant taratangwa gukorana ego mwari munzi bamwe mwari munzi hari n'abatari banzi aho gukorana nawe hari ukuntu byatumye umenga abantu bose barabaye intéressé kuri twebwe ni kwa kundi nyene n'umugisha hama abamubona izi company mubona za productions sizanje ni zabo personnel ubu aba n'aba partenaire ntibakira abanyeshuri banje ubu n'aba partenaire ubu nabo dukorana dufashanya gukora no kuvuga ngo aba barashobora gukora ikorwa ku giti cabo uko babishatse simpaka ngo Libert abahari oya ariko mbaye mpari nta problem mugabo barigenga ariko mu byukuri dusanzwe dufitaniye rero ubucuti bwa partnership na Burundi Film Academy nkitangura nababajije ndibuka ijambo rya mbere nabajije abantu babajije ngo mwege mifuza mufisiye indoto benshi baravuze indoto zabo ariko nta muntu n'umwe yigeze avuga amahera kirabwira nti rero niba mwaje muje kwigisha abantu muri wrong je ndiko ndahiga amahera mwa bino bintu reason why nubwo twigisha tuvyigisha mu buryo bwo kugira ngo bishobore kutubeshaho ivyo barabizi cyane muri production baravyize cyane turiko turakora nk'umuremyi twe nitwe turakora ngo dutora amafaranga uwo munsi dukora nk'umurimyi abiba arima agateragira gasi akagira tutu ansetemo makaronka umwimbo wiwe ni kuvuga ngo barakizi cyane niwe yavuze ariko aravuga ngo iyo bariko barakuvuga nabi ngo bamubajije ngo iyo bariko barakuvuga nabi ngo ubyumva gute avuze nti je hako mutamvuga ahubwo mufuma mumvuga nabi hako munuma munceceka nkazima mutuma muvuga nabi kuko umuntu akuvuga ko akuzi kandi wanashaka sindamuge kari n'abansi badanje ahubwo babara abantu babafana badashaka kubivuga eko baba bibonye ngo yokura ujya atari kigaba abagifitaniye imigenderanire n'abavyeyi kiretse wenyine abaye kigaba akavuga nti jewe papa sindagukeneye ariko umuvyeyi ntihigera avuga ngo mwana nanje sindagukeneye gake kabaho naje gituma rero nabano sinshatse kuvuga ngo nabana ariko shatse kuvuga urugero ni nka example ntanze bano turafitaniye ubucuti kugeza umwe muri bataki bishaka kugeza ino saha barafite ama contract muri academy bari contract zitandukanye naje gituma kugeza ino saha ntibigenga baracaye mu muryango wa Burundi Film Academy ariko mubakeneye bari libre mugabo bizosaba ko basaba impanuro mu muryango nyakugira kundi bwo wewe woshima umukobwa mugakundana uragenda ugapresenta muhira ni murabo umuntu nashimye kugira nabo barabe ko bamushimye ni muri iyo mvugo rero nshatse kuvuga ko turacafitaniye ubucuti baracari mu muryango wa Burundi Film Academy kuko barafise n'ivyanditse bivyemera yuko bakira abanyamuryango ariko bari libre no gukora ibindi bikogwa hanze ariko bagishije inama ikigo novuga ngo cabareze ico ni kibazo ca mbere nishuye hamwe ikibazo kiya kabiri nuko aba bantu bariko barakora ise bariko barabikora kugira ngo baronka amafaranga canke sinzi donc bariko barabikora nkuko natwe twabikoze ariko bo bafise amahirwe uko bariko barakora ivyo bazi ko ari abantu batanguye cinema
bavuye muri quartier batarukira kuri kamera kuri screen ariko bano bo barazi ibyo bariko barabamwo twizera neza yuko ni bamwe mu bantu nanjye nizeye ko bazotuma indoto zanje zibimpamo kuko ndafite ama projet menshi nifuza gukoresha abakinyi baba professionnel no kuvuga ngo aba professionnel bahari kwino nca nemera naba ariko nabandi ndabemera ariko biroroshe kwemera umuntu uziko uzi ivyo afise na capacité ziwe par rapport y'undi muntu bisaba kurinda kwiga bushasha turi kumwe no kuvuga ngo kwiga ntibihera bariko baragira experience du terrain nuvuga ngo bariko barakora ibindi bikogwa kandi bari open hariyo nandi ama formation menshi agiye kuza arabakoregwa cyane kuri aba bamaze kuronka iyo formation y'ubwa mbere kugira ngo bashobore creatinga cyangwa ku boostinga talent zabo cyangwa dreams zabo birahari rero cyane ntiduhejeje ntabwo bahejeje we never finish to learn umuntu yajije kwiga n'umuntu yapfuye ariko uri hano you have to learn. Yes, nkuko mwabibonye rero mu masanamu twagiye turabereka murabona neza ko vyari ibintu byari vyiteguriwe neza kandi abantu benshi bari bavyitabiriye uko vyari birori vyiza cyane kandi vyiteka nuvuga umaze kubona yuko abanyeshuri nkabo basohoka kandi bagashira n'ibikorwa vyabo nuvuga habona canke bakavuga ivyereka ama projet yabo bikagaragara neza yuko kuvyo babigishije bitahere kuri ya ntebe y'ishure yahandi nyene muri Burundi Film Academy kandi marabibona neza cyane ko na FANNY LAVINE yari yahishikiye nk'umwe yasanzwe yabakurikiranye kuva kera nk'umwe yabanye nabo muri ico bihe vyameze atari make yasanzwe ari impande yabo na cyane kandi murabizi neza yuko asanzwe bakuriye muri ako kazi canke asanzwe bakuriye mu vyerekeye amareresi na cyane hani wacu ya D157 novuga filme ndundi bimwe kunje kubenshi bakunze kuvuga ndakubwira ati rero ko yari yahishikiye kandi urabona ko yari yavyiteguriye neza kandi urabona yuko banamushimiye banamubwiye n'amajambo y'inkora mutima kandi urabona yuko ni byinshi cyane bagiye gukora kandi ni byinshi cyane bagiye no gukora nawe kumbure tuzombona ari kumwe nawe canke tuzomona ari kumwe na Libert canke nabandi benshi bagiye batandukanye mu vyerekeye ayo mareresi abo bintu vuga ku vyerekeye izo projet zabo turizera neza cyane ko FANNY canke Libert bazokoma babakurikirana bazokoma bafata mu mugongo nkuko basanzwe banabitubwira canke nkuko basanzwe babivuze canke nkuko basanzwe bamye babivuga kuva kera yuko bitazoherera ajya kwishure gusa ahubwo bazokoma bakurikirana barabe yuko ibikorwa vyabo bizobandanya bitera imbere kuko barifuza yuko bakora neza mbese barenga aho bo bagejeje no vuga canke aho bageze FANNY na Libert na cyane tubashimira ko urumva ni cyumviro ciza kandi kuba baragize bagafata mu mugongo no vuga ubwo gwaruka canke bagafata no vuga mu mugongo abo bantu basanzwe baragize ivyo vyumviro canke barasanzwe baragize courage na cyane yo kuja mu vyerekeye ama film en travers y'ibikorwa vya FANNY hamwe na Libert ndabashimira cyane ni Step Media 257 kuri micro kumwe na Benny Bande Kabanisike professional tuzosubiraho na gutaha bye bye.